Hallelujah. Hallelujah. Nagomba munkundire tuduze ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu. Hanyuma cyo tubihindukiza tubikomera amashi iyo Mana nyine. Ndaza atari kubashitsi kwizina nagomba nibwira uwo bayaje muri twari umushitsi ni mutama BARAKAMFITIYE Leopold kandi ndashimiye Imana kuri iyi programa dusa n'abariko barasozera igice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2026. Uyu nibaza ko ari wo wa Mungu uhereza ico gice ca mbere kandi nkaba ndumuvuga butumwa asa n'usozereye ico gikorwa. Nashimiye Imana yagira akoresha abakozi b'Imana kuva mu kwezi kwa mbere. Twarakorewe n'abatama b'ishengero, turakorerwa n'abavuga butumwa dufise hano, twarakorewe mbere n'abashitsi. Abo bose baje kugira ngo bubake umubiri wa Kristo ari ryo shengero baciye mu ijambo ry'Imana. Nizigire ko mu cigwa twaherutse ubuherutse umutama yadusiguriye ijambo ryavuga ngo kumva no gukora. Kumva no gukora ni ibintu bibiri bidasa. Hari umuntu yumva mugabo ivyo yumvise akavyumvira ubusa. Hari n'uwundi muntu yokumva ijambo rimwe gusa, rimwe rihagije, rimwe yashize ku mutima, iryo rikamurutira amajambo menshi umuntu yokumva ntayahe ikibanza. Imana namaze umwanya ndiko ndasenga kugira ngo impe ijambo risa n'irigarukana ivyiyumviro, ihishurirwa ry'abakozi b'Imana bahishuriwe muri aya mezi 6. Hanyuma ndiko ndasenga ndavuze ati none aya majambo ko ari menshi tuyaho urufatiro rwitwa ngo iki? Imana imbwira tibaza ishengero ati hari ivyo wamenye hampande y'ubu ubutumwa bwavuzwe, hari ivyo wamenye, hari ivyo wahishuriwe, hari ivyagufashije. Mugabo tugume kwiri jambo, hari ivyo wamenye nigo rufatiro rwacu. Hari ivyo wamenye uze kuritahana. Murazi iyo umuntu avuze ngo hari ivyo wamenye biba bisigura ngo harimo ijambo ryitwa ubumenyi, kandi ubumenyi buzanwa n'ico umuntu yumvise. Ivyo uzi uza gusanga hari uwundi muntu yabikubwiye, atari uwabikubwiye ari we watumbereye, waravyumvise abandi babivuze, mugabo usanga birimwo ubwenge bwoshobora kuvuga nk'uko abo bavuze, nimba ivyo bavuga ari ivy'ikimazi ukumva vyogira ikibanza mu mutima wawe. Ikindi hari ivyo wamenye uraza gusangamwo ijambo ubumenyi, mugabo Bibiliya cyane uza kubona ivuga ku bijanye n'ubwenge. Mbere ubumenyi hari aho babushushanya n'ubwenge, bakakubwira ati uyu muntu avuga nk'umunyabwenge, uyu muntu arafise ubwenge. Ivyo vyose babitora bafatiye ingene bumvise umuntu ico avuze, ingene atavuga nk'imburabwenge, mugabo avuga amajambo mazima. Kandi iyo umuntu atavuze burya ntushobora kumenya ngo uyu ni inde. Bibiliya ndayikunda, itanga ubwenge, ivuga ivy'ubwenge, yanditswe n'abantu bahishuriwe n'Imana ivy'ubwenge. Aho Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu yihoreye naho yoba atacazi bamwita umunyabwenge. Yesu ashimwe. Mu bwinshi bw'amajambo umuntu avuga, uravye umuntu avuga cane, hari aho benshi bamukunda. Jewe ndavuga nti birashoboka kukunda umuntu avuga menshi, ngabo jewe umuntu avuga menshi ujya nca mvuga nti n'amakosa ashobora gukora ashobora kuba menshi cyane. Mugabo umuntu avuga make hari aho bibaza ati ngira ngo yahoze kubera imvo, ntuce umutora ubwo nyene bamwita umunyabwenge. Rero reka dusome amajambo y'Imana ari mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Daniel mu gice ca 12, dusome umurongo wa 4 wonyene.
igitabo cyanditswe n'uwavugishwa n'Imana Daniyeli mu gice cya 12 umurongo wa 4 gusa. Havuga ngo nuko rero wowe Daniyeli gumiza ayo majambo muri ntibate umatanisha ishashara igitabo cyavyo udome kw'ikimenyetso gushitsa igihe c'iherezo niho benshi bazoserangura muri co kandi ubwenge buzogwira. Tuvuge tuti amen. Ijambo ngomba gushaka akarongo ngaha ni iri jambo rivuga ngo kandi ubwenge buzogwira. Nari natanguye mvuga nk'ubumenyi ivyo nzi yuko kugira ngo umuntu yubahirwe icari amenye ivyazi muza gusanga bifatiye ubwa mbere kuba ashobora kuba yaraciye ku ntebe y'ishuri akiga gusoma no kwandika akamara amashuri y'intango. Harabamarayo kandi Imana ibaba yabateye iteka kugeza kuri urwo rugezo. Harabamara ayisumbuye Imana ibateye iteka ugasanga nayo bafise. Imana ishimwe ko ivyo nyene ari byo Imana iba yabonye ko bakwiranye. Harabayamara bagaheza amakaminuza ku ngero zitandukanye. Mu ngero zitandukanye z'amakaminuza ugasanga Imana yarateye iteka umuntu ivyo ugasanga arabifise. Mu gihe rero ivyo abantu babifise muzobibona ko bishobora no gutuma abantu babatandukanya muri izo ngero. Mbere niyo abantu batabatandukanije nabo nyene bakirema ibice kubw'ico bari. Isi nuko imeze. Mugabo nagumye nibaza ati mbega batari no muri izo ngero z'ivyo bahitanye ku ntebe y'ishure mbebo bo nta bwenge bagira, mbega bo nta bumenyi bagira. Ndashima isi uko imeze. Burya nta muntu ari ngaha yaba n'uwonyumva ari hanze. Isi yonyene n'umwigisha mwiza. Utaciye ku ntebe y'ishure ivyo wumva nabandi ivyo ubona Imana yaremye ingene abantu bavuga uza gusanga warashoboye kwiga ivyotuma ufata ingingo nziza abantu bakakwita umunyabwenge. Haleluya. Bakakwita umunyabwenge. Hari abantu isi yasuzuguye, isi yameze nk'iyiciriye akato, mugabo usanga ingene Imana iharura ibintu ugasanga uwo muntu n'uw'igiciro imbere y'Imana, n'uw'igiciro kidasanzwe. Muri aya majambo dusomye rero ucubona Daniyeli, mwibuke uyu yavugishijwe ibizoba mu gihe c'iherezo. Avugishijwe ibizoba mu gihe c'iherezo mugabo yarashatse kumenya ivyoherukira ibindi n'ivyaye. Mugabo ahishuriwe n'Imana imubwira ati genda Daniyeli kugira ngo umenyeshwe ikizoherukira ibindi. Ivyo genda urorere kuko mu gihe kirekire ivyo bintu uhishuriwe, ivyo bintu ubwiwe bizoshika kandi bizoshika mu mwanya wazo. Ijambo nari navuze ngo dusce kwa karongo niririvuga ngo kandi ubwenge buzogwira. Muri iki gihe hari ubwenge kandi uza kubona vy'ukuri buriko burashitsa ubuhanuzi, buriko burashitsa ic'Imana yavuze. Abantu bafise ubwenge burengeje, ubu hariko harakorwa ibintu birengeje na bene kubikora basanga ivyo bakoze bibarusha ubwenge. Reka dusimbe mu gitabo c'Itanguriro tuhasome amajambo make. Itanguriro mu gice ca 3. Itanguriro mu gice ca 3 dusome umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 24. Itanguriro 3:22-24 havuga ngo uhoraho Imana aravuga ati uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe kuvyo kumenya iciza n'ikibi. None rero yohava atuma ukuboko akamura ku giti c'ubugingo akarya akazokwamaho ibihe bidashira
nico cyatumye uhoraho Imana amukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemwo. 24 nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande ruhera iburasirazuba rw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira abakerubi bo n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ija ku giti c'ubugingo. Imana idufashe. Aha muraza kubona ico umuntu ari bene data, uretse ko Daniyeli yavuze ko icari kizoba carabaye ikidasanzwe, mugabo umuntu amaze gucumura akajya ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza, ucubona Imana yonyene yitegereje ibyo muntu ahejeje gukora. Aravuga ngo abaye nk'imwe kuvyo kumenya iciza n'ikibi. None rero yohava akora ikindi kintu. Aho Imana iremeza kuvyo kumenya ikibi n'iciza k'umuntu ari ku rugezo rw'Imana, nayo nyene niyo yavyivugiye ati uyo muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe. Umuntu uravye ivyo akora, umuntu uravye ubushobozi bujanye n'ivyo ashoboye, nukuri umuntu aratangaje. Ibintu biriko birakorwa n'abantu ubu biratangaje, mu buryo bw'ubuhinga, mu buryo bw'ubwenge. Hari ikindi gihe jewe numvirije abantu bavuga, kuko iyo umuntu ariko aravuga nayo nabivuze mu ntanga marara, wumvirije ingene avuga urashobora kuvuga ati uyu muntu n'umunyabwenge. Ugereranije n'ivyo uzi, ukumviriza n'ivyo ariko aravuga, usivye ko wamukurikiye neza utabura ico umukuramwo, mugabo uravuga ati ubwo yovuga jewe ngasubizamwo. Yotanga inyigisho nanje nkaza ngatanga izindi, ukumva ko ari umuntu Imana yagiriye neza. Mugabo yaba yavuga vyiza gusa, umuntu vyari vy'ikimazi. Mugabo umuntu ntavuga vyiza gusa, uza gusanga harimo n'ibibi. Ico Imana itari. Imana ntivuga vyiza ngo ivuge na bibi. Imana nikora vyiza ngo ikore na bibi. Mugabo umuntu kuko ari ico yahisemwo kuva muri Edeni, Imana iremeza rwose ko umuntu abaye nk'imwe mu vyo kumenya, nk'imwe mu Mana ku vyo kumenya ikibi n'iciza. Imana ishiraho inginga ati uyu muntu rero hamwe nuko ndamubona azomera abaye, shiraho ibariyeri kugira ngo ntaje gutuma ukuboko ngo agende gukora kuri ca giti c'ubugingo akirye, kuko niyakirya azogira kumera uko ameze mubi, yongere ntazapfe. Imana ishiraho uburinzi, umumarayika n'inkota kugira ngo inzira ija ku giti c'ubugingo uwo muntu ntaje. Kandi iki niwavyiyumvira uza gusanga Imana yabikoze neza cane, kuko ntiyihenda. Gereranya abantu bakomeye cane kuri ino si, bakoze ibintu bihambaye kandi bagakora n'ibintu vy'ubugome buhambaye, gushikaho wo kwibaza ati aba bantu babikoze mu binjana vya kera, iyaba bakiriho mbega ubu isi ibimeze gute? Reka tuvuge uwa hafi uwitwa Hitler, umudari. Muri buko umugabo ashobora gucapa mu mutwe atungoma ngo anye isi yose jewe ndayikubite hanyuma mba umwami wayo, kandi urugamba akarushira mu ngiro. Mugabo vyaramutaye ku amazi. Usomye amakuru y'ivyo intambara yakwezwe nawe yahitanye, na cane cane igahitana abayuda barenze igitigiri. Uraza kubona uyu mugabo iyaba yarakihari, tuvuge ko bamutesheje kijya gihe, mwibaza ubu ngo abari karacapa ibimeze ngwiki. Ubari abageze mu vyimviro bingana, mbega iciyumviro ciwe hari uwo gihagaritse. Mugabo Imana ishimwe kwisi mubwira ati ubusazi bwawe
nibugarukire ngaho wakabagiye. N'ubu hari abafise ivyiyumviro bimeze nk'ivyo, bipfuza kuba abami baganzi y'isi, bakoresheje inguvu za gisoda, bakoresheje ubutunzi bafise, bakoresheje inkomezi kugira ngo batware isi. Mugabo hari umwami azoza kuganza isi, ataraza abandi bose baridigadiga, barahungabanya, abantu bagahagarika umutima. Mugabo ivyo ntavyo bashobora. Ico mvuga ngaha ni giki? Nuko umuntu yabaye nka kimwe co mu Mana. Aho umuntu arakomeye bene data, niwasanga Satani ashobora kukwihebuza ngo wewe ntacuri, nabivuze uricuri, urafise ivyo uzi, urafise ivyo ushoboye, kandi urafise n'ivyo ufise. Umuntu rero arirukanwa. Mugabo ico nagomba kuhakura nico. Reka twisubirire mu majambo y'Imana, dusome amajambo ari muri Zaburi dusanzwe dushobora kuba abandi benshi tuyizi. Mugabo mu nkundire nkure haya amajambo mu isengesho ry'umukozi w'Imana Mose mu Zaburi ya 90. Mu Zaburi ya 90 twasange ayandi majambo makenyi. Mu gice ca 90 duhere ku murongo w'icenda. Zaburi igice ca 90 dusome umurongo w'icenda kugeza ku murongo usomye ku murongo w'icenda uvuga ngo iminsi tumara ku isi tuyimara nk'abaje kugira gute? Kuramukanya. Iminsi tumara mu isi. Aha ni sengesho yari karavuga umusabyi w'Imana Mose, ariko arasenga aterega iminsi tumara munsi y'izuba tuyimara nk'abantu baje kugira gute? Kuramukanya. Kuko iminsi yacu ishize turi mu burake bwawe, imyaka yacu tuyimara nk'aharakanya ko kuramukanya. 10 iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70, canke naho kubw'intege nyinshi yoshika kuri 80. Yamara ivyiratwa vyayo n'ubutame n'umubabaro, kuko ihita vuba natwe twaba tugurutse. 11 ninda z'inkomezi zawe n'uburake bwawe, akamenya n'ubushangashigwe bwawe, ingene wewe ukwiye kubahwa. Utwigishe guharura iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imana ishimwe. Iri sengesho rya Mose avuga iminsi tumara munsi y'izuba, hamwe n'ivyuzi, hamwe n'ivyo ushobora, ivyo bakuzi n'ivyo wiyizi. Hari umwanya ivyo bintu ari ngombwa ngo bikoreshe, utabikoresheje umwanditsi avuga ngo imyanya tumara mu isi ni nko kuza kuramukanya. Mwino minsi namaze iminsi ndiko numva ngo witegereje ingene abantu bapfa, abantu bari kubara bivugana ko ngo birateye ubwoba. Kandi nivyo, kuva ndongora ishengero rya hano mu Kigobe sinari bwo nigere mbona umwaka twatangaje abapfuye nk'uyu mwaka. Bigomba kuvuga ngo isi rikiratubwira naho hari ubwenge butuma abantu bagarariza Imana, bakamenya byinshi, mugabo hari ico badashobora guhindura. Nuko mu isi turi ingenzi n'akavantara. Mugabo umukozi w'Imana wavuga ngo iminsi yacu tuyimara mwakanya gato, kandi nk'abaje gusuhuza umutima. We arashira ko n'ibiharuro, kandi nemeza bose ko ninde yomenya uburake bwawe, akamenya ubushangashigwe bwawe, n'ingene we ukwiye kubahwa.
iki kiratuma umuntu naho yoba ari umunyamanyama wibuke ko iminsi y'amanyama atari myinshi, wibuke naho kwanga Imana ukayibwiga ukayanga, wibuke kutanigana n'iyikurusha inkomezi. Yariho we utarabaho, iriho we uriho, kandi niyo utazowuhari Imana izoguma ari Imana. Kwanga Imana rero mvuge ngo ni inganisi ishobora guhuma umuntu amaso ikamubwira ati we uriho nivyo ndavyemera kuko we urambona, kuko nanje ndiho, nanje ndakubona, ko sinari kubwira ubutumwa batariho, mugabo ndakubaza iri sengesho ry'uyu mukozi w'Imana ariko aravuga ngo utwigishe guharura iminsi yacu uburyo dutunga imitima y'ubwenge. Ivyo uzi ndabikubahira, inkomezi ufise ndazigushimira, ivyo utunze ni ivy'iwawe, mugabo ushatse kubibyaza umusaruro mu bihoraho, ivyo byose biva kuco wahisemo. Mugabo niyo utobikora isi ntizobura gukora ico itegerezwa gukora. Reka mvuge rero ngo twohishurirwa nk'uyu mukozi w'Imana, vyotuma Imana iduha umutima w'ubwenge ku buryo tudatakaza umwanya. Imyaka 70 ku rugezo rwa mbere n'imyaka 80 ku rwa kabiri, urengeje we bo bavuga ngo ni ka exceptionnel, no kuvuga ngo ivyo n'ibindi birenze. Kandi iyo urengeje 80 burya ntiwibaze ngo hari ikintu bukimarira isi, utangura kuvuga ugomata, ukavuga abantu ntibumva ivyo uvuze. Urazi gusorongora, ngaho ndakubwira ngo harura iminsi y'ukubaho kwawe, hajya hazogera igihe udashobora gusorongora. Sorongora rero umwanya ukihari, kandi no kwipfurira gusorongora ibya Yesu, ukasarangora ukavuga ivyo wamumvisemo kuva mu ntango y'ukwezi kwa mbere kugeza ubu turangije. Haraciye abavuga butumwa ngaha handi bigishije kubitandukanye, mugabo ivyo bigishije urabishira ku mutima, hanyuma nawe ukabisorongora ukavyemeza abandi. Reka ndababwire ngo kumva no gukora ni ibintu bibiri. Reka dusoma amajambo ari mu gitabo ca Yeremiya. Mu gitabo ca Yeremiya tuhasanga amajambo make. Yeremiya murongo wa 23 igice ni 9 umurongo wa 23. Yeremiya 9:23. Turamanuka gushikaho tuhaheza hose, mugabo turagenda bukebuke. Mvuga Yeremiya yarinde. Uyu Yeremiya abaye umuvugishwa mu bihe bitasanzwe, mu bihe bigoye, abantu bati Imana bakayibwirwa, Imana ikavuga ariko ntibumve. Imana imutuma akiri umwana mutoya. Hari umuntu ashobora kwikengera ngo ibintu by'abajya batama, jewe ndacari muto, ndacashobora kwiryohera. Ngo ndakubwira abahamagawe ari bato, Bibiliya uyibajije izokwereka abatari bakeya. Muri abo harimo n'uyu Yeremiya 22. Rero Imana yamutumye abantu arabagararije, bumvise amajambo y'ivyagezwe, Imana ikavugana nabo, igatuma abami babo ivyo bakwiye kwitondera, abene gihugu ico bakwiye kwitondera, mugo bakaja mu vyo kugarariza Imana. 22 rero 23 havuga ngo uku ni kuhora hagize, ati umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe, canke umunyenkomezi yoye kwirata inkomezi ziwe, canke umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe. 24 ariko uwirata niyirata ibi ko yamenye akantahura yuko nduhoraho nkunda kugira imbabazi no guca iziroranye n'izigororotse mw'isi, kuko ivyo ari byo bimpimbara jewe uhoraho. Tuvuge tuti amen. 25 iminsi igirize ni kuhora hagize ngo mpane abakebwe ariko batakebwe nyakuri, nibo abanyegiputa n'abayuda n'abanyedomu n'umuryango w'abamoni n'abanyamowabu bose, abica amasoso
kunyagwa, kuko amahanga yose ari intakebwa kandi umuryango wose w'Abisirayeli ni intakebwa mu mitima. Imana idufashe cyane. Yeremiya yabaye umuvugishwa mu gihe hari abantu b'ubwenge, nabivuze ubwenge ko butari uno munsi. Kuva muri Edeni ukurunganwe rwose rwagiye rugenda, hari abantu b'abanyabwenge. Uko inzinganwe zagiye zikurikirana, nta runganwe ruburamo umuntu w'umunyabwenge wo ku rwego rwo hejuru. Aba bantu rero urabona Imana iriko ibatumye ko Yeremiya atukunukora hagize umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe. Mwari muzi iki kintu citwa ubwenge ko ari ikigirwamana? Ubwenge murazi ko ari ikigirwamana? Uwo ufise wibaza ko upfa no kugenda kumuhanura. Uwo wiketse, ndabivuge gutyo, uwo wiketse ko ari umunyabwenge. Haraho wibaza ati mbega aya majambo ndamuhanurisha ubwo niyayasevya ntaza kunyereka ko ndi umupeti joueur ariko aravugira imbere yiwe. Mbere abandi hari n'abakora ivyaha, umuntu yiketse ko ari abanyabwenge ukamengo nakadakoreka. Aha harimo abantu bize kandi twubaha, mugabo wibaza ko naho wize uzi byose. Ndakwemerera kandi ndagushimira icuri, mugabo uzi byose. Je ndebeza ko ivyo uzi nivyo wahitanye abandi bakubariye, kandi umwanya uzobimarana byogira ikimazi kuri wowe, bikagira ikimazi imiryango, bikagira ikimazi ishengero, ikibano, nimba ubutwaye nk'umuntu yagiriwe imbabazi n'Imana. Naye handi bitabaye ivyo gihinduka ikigirwamana. Hari undi mukozi w'Imana turiko turayaga ibihari uno munsi by'abantu birata ubwenge, mugabo haje agahebuza. Ubwenge buhimbano ninde ngaha atabukoresha? Ubwenge buhimbano wavuze ngo bwitwa ngwiki mu ncamake? AI ni AI canke AI? Reka ndabwita ubwenge buhimba. Ninde muntu nahari umunyabwenge atagenda guca kuri ubwo bwenge buruta ubundi ngo bugire ico bumufashije? Abandi basigaye babufata nka mukuru wabo, grand frère. Hari ikibazo kimusovya, cone ngena ngo reka ngende kubaza grand frère. Ni koko ni grand frère? Reka ngende kubaza mutama. Ubu bwenge buhimbano babwita amazina atandukanye, kuko ntacu uzobubaza ngo bureke kukubwira kuvyo naho wize hari ivyo utazi. Mugabo Yeremiya ariko arabwira abo barahamye naho batari ku rugezo nk'ubwo tugezeko, nk'ubwo Daniyeli yavuze ruzoba buhari mu gihe c'iherezo, mugabo bari bahari. Ati ukuni kuharagize, ati umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe, canke umunyengomezi ngo yirate inkomezi ziwe, canke umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe. Ariko uwirata niyiratire ko yamenye akantahura, yamenye akantahura yuko nduhoraho. Haleluya. Umviriza ikindi kintu gikomeye ngaha, avuga ngo nkunda kugira imbabazi no guca iziroranye n'izigororotse mw'isi, kuko ivyo ari byo bimpimbara jewe uhoraho. Imana ni Imana y'imbabazi. Kuva muri kahise ni Imana y'imbabazi. Uwirata yoye kwirata ubwenge, ko abanyabwenge batakiri ku isi babayeho bene data ni benshi. Ivyo mwiga vy'amasiyansi muza gusanga ababitanguye babayeho mu binjana vya kera. Imana ikabashira ubwo bwenge kugira ngo igende irashikana abantu ku kumenya ico yavuze. Ndavuze ngo uwirata yirate yuko yamenyanye nande n'uhoraho. Ibitari ivyo ndakubwiza ukuri uzogenda nk'uko abandi bagiye, kandi nta kintu cahatari uzogenda ukuye mu isi. Atehe iminsi igirize. Mu gihe ca Yeremiya yaravuga iminsi igirize, niko uhoraho hagize ngo mpane abakebwe ariko batakebwe nyakuri, atari abakebwe nyakuri. Kandi aho yavuga ko harimwo abayuda, hakabaho n'abanyegiputa n'abandi. Ngarukane kwishengero ryacu. Mbega burya ntihariho abantu bitwa ko bakijijwe mugabo batakijijwe?
bavuga Yesu mugabo atari Yesu bafise, bavuga Yesu ko bamwakiriye mugabo baraba ivyo bavuga ugasanga ntibijanye n'ivyo bakora. Hari abantu bitwa abakebwe mugabo bita abakebwe mugabo atari abakebwe. Singomba kuvuga byinshi mu byo Yeremiya yavuze, mugabo yari karababwira ati mutihanye ngo muze ndabagirira imbabazi kuko nkunda guharira. Igihe kigomba kize, kigomba kize, kandi ico cyagomba kize cyari igihe cy'intambara, aho abantu bapfuye, abantu bakandagara ku misozi, bakamera kurya kw'amase, urazi imivyimba atawe ushobora guhamba mugenzi we, bose bakabintabire zo ku misozi. Uko niko yavuga ati niko bizomera. None tuvuga iki kuri twebwe abana b'Imana? Tuvuge inkuru za Yeremiya. Uno munsi Yeremiya uwavugishwa si hari, mugabo mvuge ngo hari abakozi b'Imana baravugishijwe kuva mu kwezi kwa mbere, baravugishwa gushika muri uku kwezi kwa gatandatu. Mbaye nk'umuvugishwa wa nyuma mu gice ca mbere c'amezi atandatu wa Mungu wa nyuma. Mugabo reka nkubwire nibi navyo. Abaheburayo 9, icete candikiwe Abaheburayo mu gice c'9 umurongo wa 27 n'uwa 28 havuga ngo iki? Kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza amateka, bivuga ngo urubanza, na Kristo nuko yamaze gutangwa rimwe ngo yishireko ibyaha bya benshi, azogaruka ubwa kabiri atazanywe n'ibyaha, abonekere gukiza abamwizeye. Haleluya. Yesu yaraje, kandi mu byo tuvuga imbabazi z'Imana izi Yeremiya yavuga ngo nimuze kuri jewe kuko nkunda guharira. Imana yaratanze Kristo kugira ngo muri we umwizeye adapfa rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Ari umwumva agasohoka wumva nk'abandi, mugabo ijambo twaherukiye ko mu nyigisho zivuga kumva no gukora. Kumva ijambo ry'Imana ko Yesu ari we buzima. Umuvugabutumwa wo ku munsi wa gatanu uhereze ukwezi mu mashimwe yavuze ngo Yesu ariko arakora ibitangaza. Murazi ko hari ibyo yakoze igitangaza cyo gukora umutsima, abantu bakamuza ko mugabo bakamwihenda ko. Igihe bahejeje kurya bagahaga, baciye batangura kumurondera, mbere bashaka ngo bamwimike ahava babera umutware wo kwamakora imitsima, ababere burangeri, niyo terme yakoresheje, ababere poissonnerie, ababere umuntu nyene wo kwama bariko bararya. Mugabo wibaza ko Yesu ari ico cacamuzanye. Yabivuze neza umukozi w'Imana. Yesu yaraje, ivyo byose yarabikoze ngo yemeze abantu ko ari we buzima, ari we soko ry'ubwenge, ari we soko ryo kumenya, ari we soko umufise agira ubwenge bukwiye bushitse. Nawe utamufise naho yobugira aho bwofashije abandi ubwo kubasuzugura n'ubwo kwikubita kugikiriza. Umuvugabutumwa yaravuze ati Yesu niwe mutsima. Bagomba imitsima igaragara, mugabo Yesu niwe mutsima ntibamwakiriye, bariko bamurondera. Yaramenye mu mitsima yabo ko naho bamurondera batamurondera ngo bamwizere, mugabo bamurondera ngo yama ariko arakora imitsima gusa barya. Sinzi barya abantu ucibona nk'abantu bakurikiye umuntu hanyuma akababwira akabasesera agatabi kumwe nyene baronde babivuga ati burya mwebwe burya ntimundonderera ikindi, mundondera kubera ko mwari imitsima. Cha wibaza abari baje bamurondera ku mitsima ari wewe nanje, ubwo ntiwoca usubira inyuma ukiruka ati wa mugabo aradusesera agatabi. Mugabo ivyo yavuga kwa rukuri yarabona mu mitsima yabo
ko yaje barobe guwariwe kumwize yumuriye ari washira inzara ari washira inyota ari we buzima ari we bugiwe. Ivyo ntibabimenye. Kandi na Yeremiya yavuze ngo harabishimira gukebwa mugabo atari gukebwa nyakuri. Harimo abayuda harimo n'abanyamahanga. None mfise ubwoba bumeze ngwiki. Mfise ubwoba bw'uko abakristo bo muri kino gihe uravye ibikorwa vyabo ukaraba inyifato zabo amakuru usanga hirya no hino uza kubona bizazanira abapagani gushikaho bikubita kugikiriza aterega burya twebwe na twebwe turagororotse kurusha babandi. Ijambo twabonye ryo ku murongo wa 28 ahavuga ngo na Kristo nuko yamaze gutangwa rimwe ngo yishire ko ibyaha bya benshi. Ico ni camuzanye. Warakijijwe ukaba utarakizwa Yesu yaratanze kandi nta wundi azoza. Mugabo umurongo ukurikira uvuga ngo azogaruka ubugira kabiri. Ubugira kabiri azoza atazanywe n'ikibazo c'ibyaha. Ubugira kabiri azoza aje kugira ngo abonekere gukiza abagize gute abamwizeye. Haleluya. Uko gukira twiteguriye twebwe abizera. Nagoma mbwira ngo abizera atuzanwa no kugira ngo tuvugane kwisi uravye uko imeze igomba kurangira turageranije ibimenyetso bihari. Aha Yesu umwanya wose arashobora kuza aze kudutwara aho tutazosubira gusengera imitwaro. Ntabari muri hôpital militaire rw'akarede tuzosubira gusenga. Azoza kudukura mu rugo ruhagarara, adukura mu ruhagarara rw'amarasiyo, adukura mu ruhagarara rw'amaminervare, adukura mu ruhagarara rw'abijya byose bisanzwe bitubera uruhagarara. Ubu hari uri ngaha atazi ku mugoroba uko bihava bigenda. Yesu azoza ngo adukure mu rugo ruhagarara. Azoza kugira ngo nitwashikiwe nta uzogira uruhagarara rundi. Tuzoba tugomba gushima tumaze ati Yesu warakoze cyane. Naho waturungitse muri mission ntiyari yoroshe ngo turagushima ko wadushoboje. Haleluya. Abakozi b'Imana bakumwanya ibiriko biraba bitwereka ko Yesu agiye kuza. Mugabo wowe batarakizwa twoba turi kumwe ngaho. Yesu azoza. Hajya twumvise Yeremiya ari karavuga ati umviriza mukaramuka mutihanye jewe nzotuma amahanga abakubite gushikaho imibyimba yanyu izandagara ku musozi ikamera nk'intabire ikabangera y'intuzenye y'imisozi. Nuko nzobikora kandi yabikoze gutyo kuko banse kwihana. Ukaburi ngaho utarihana nagoma ndakwingiye vy'ukuri izera umwami Yesu kuko nta wundi azoza. Ubu turi ngaho umwanya wari wo wose Yesu ashobora kuza gutora abagororotsi. Mubazoza gutora uriteguye urimo abagororotsi muriteguye. Yesu azoza ntabesha. Mugabo mvuga iki kuri bwa bwenge buhari buriko burakora. Narangije mvuga nari navuze ngo mbega hari icuri mu bwenge warize ku ngero zitandukanye. Mugabo akabazo no kubaza ndakubaze nti hari ivyo wamenye nimba uwo mwicaranye utoba umugoye mugabo uwo bayicaranye n'uwo bitamugora kumubaza amumbariza ati hari ivyo wamenye. Uwo bitogora mugabo uwo byogora nawe yibaze wenyine hari ivyo wamenye. Mubaza kandi kagira kabiri hari ivyo uzi. Ikigira gatatu mumbarize ivyo wamenye ukabuzi uri kubikoze iki. Uri kubikoze iki. Tugomba dusengere ako kabazo ukishure. Ugasanga hari umwanya uri kurata. Umwanya wo kugaruka ku mwami wacu Yesu ntaka. Umwanya wose arashobora kuza. Kandi utegerezwa gutanga raporo kuvyo wumvise, kuvyo uzi, kuvyo wamenye. Witegure. Mugabo abagororotsi nabo mwitegure ko tugomba dusanganira umwami mu kirere. Azoza nguko atacobuza umutwenzi guseruka niko atacomubuza kuza. Naho hari za misile bavuga ngo barazi kurasa barazomurasa ndara.
narabonye kandi ka video kavuga kariko kerekana ngo bariko baramurasa aje mu bice. Bene data, twebwe ntiturabamurasa, turabamuhobera, turabamusanganira. Abizera mwitegure, ibihari biratwereka ko agiye kuza. Ukaburi ngaho utarihana, je nagomba sindangize ntagusengeye kugira ngo ivyuzi hakaba habuzemo Kristo yapfuye akazuka. Potere yambari uzogenda nkuko abandi bagiye. Kumpanda diplome yawe ntibazona yishira kuri kijya capa, izosigara mu bubati, niho bizosigara. Wowe ushaka kugiranira imigenderanire myiza na Kristo, ntutakaze umwanya, va hasi dusenga Imana. Uve hasi dufatanye gusenga. Hari umwanya uri kuratakaza kandi ugiye ntugaruka. Ubameza atandatu araheze, hariho umuntu atashingiye intahe abandi Kristo n'umunsi umwe. Ndamushima ndi umukozi w'Imana. Burya hari abambere bazoba binyuma n'abinyuma baba imbere. Hari abatuzi ngaha kwa altari, mugabo Yesu niyaza agomba gerera umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Hari abazohabwa agatsibo batangure kuraba ko hirya no hino, kumwe kumwana bashiri utwo kujya ku isahani agatangura kuraba ivyo abandi baronze. Oya, ivyo uzoronse Imana ntirenganya, tuzoba ari tujya nyene. Naho nyene nimba waragiriwe imbabazi ukaba warizeye Umwami Yesu. Hari umwanya uri kuratakaza, haguruka dufatanye umwanya wo gusenga. Imana iguhishurire kugira ngo umukozi wa Kristo ubone ibiriko biraba kwisi, ntutakaze umwanya. Uve hasi dusenga Imana. Tugomba gusengera umutima w'umuntu wese ari ngaho. Amaso y'imhemu yacu Imana iduhishurire. Yesu azuze. Yesu agira garuke. Azogaruka. Yesu azogaruka vuba. Azogaruka vuba. Uko yabisezeranye natwe agiraga ruke. Tangura kwisengera. Yesu agiye kugaruka. Ivyo wamenye uri kurabikoze iki? Tangura wisengere, usenge Imana, uyibaza ati, uyibarire ati Imana, ndagushima ko wampamagaye kandi nkaba ndose uyu mwanya wo kuba imbere yawe. Ndakwinginze unyigishe guharura iminsi yanje ku buryo ntunga umutima w'ubwenge. Mana yacu, turagushimiye ubwizigirwa bwawe. Turagushimiye Kristo yatanzwe, ariwe bugingo bwacu, ariwe mahoro yacu, ariwe munezero wacu, ariwe ntahe yacu, ariwe ndirimbo yacu. Turagushimiye abahungu n'abakobwa wagiriye imbabazi. Turagushimiye ko batahuye kandi bafise ico bariko barakubwira. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Hezagira umuntu wese. Umviriza isengesho ryiwe, wishure ku kibazo ciwe. Iminsi iratumara tutaniganye. Uyu munsi turahari, harabariterera bakarisama, baharura iminsi myinshi y'ubuzima. Ariko iyo umuntu atarashika ku ndoto ziwe, urashobora kuza ugahagarika vyose. Umuntu wese agatanga raporo imbere yawe. Ndasengera ishengero rya Kigobe. Turi ku munsi wa Mungu wa nyuma w'iki gice ca mbere. Mana, hezagira ijambo ryawe ryavuzwe muri aya mezi yose. Hezagira abakozi bawe babyumvise mbere n'aya nyene twongeye ko nayo uyahezagire.
umuntu yoye kugenda nk'imburabwenge kuko isi iriko irashirana n'ivyifuzo byayo, ariko abakora ivyo we ugomba bamaha ibihe bidashira. Ndasengeye umutima wose uri hano uwurinde kugendana umutima w'ubujora, ariho duhe kugenda nk'abanyabwenge, tugura uburyo tubugwiza kuko iminsi ari mibi. Fasha ishengero ryawe Mwami, hezagira abahungu n'abakobwa bawe ubafashe. Hagati yacu hashobora kuba hari abafise ibibazo vy'ingwara, ibibazo by'amagongo atandukanye. Hura n'ikibazo ca buri wese. Abana bawe bave hano bumva bari mu ruswe, bave hano bajanye imigabo yo gutungana. Ndagushimiye Mwami ko wumvise amasengesho yacu kandi kugiye gukora ibirenge ibyo dusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.